Ano Nakoze uno muntu so nukuvuga reka ndakubwira nk'akantu ndakazi je ngo nimba ari bandara ndemu baradandemu Hey, turasabira kuri kiganiro muduparataje gisikire Big Fizzo aze adukosore hano ahantu kweri Big Simba arakeneye kumenya ngo bararandera Yes, abakunzi ba Ale Burundi turabaramukije mwiriwe canke bwakeye bivanye naho buri wese aherereye. So nkuko bisanzwe ko muri kumwe na Wagaramento, nkuko musanzwe muzi wa musore wanyu akunda kubahereza ibintu byiza cyane, akunda kubahereza good vibe, abahereza umunezero wose utagabanije cyane gose. So murabizi abasasa ibyo dukunda kwama twabasabye. Guys, ukaba ukiri mushasha kwino channel yacu, turagusaba kugira sabone vraiment kugira ngo wame waronse vibe, wame wabonye ibintu biri update, twakuzaniye abatumire batandukanye. Guys, nawe ukaba usanzwe waragize sabone uri umuntu wacu, turagusaba vraiment partage kugira ngo abagenzi bawe nabo aho bari bashobore kuba boronka ino good vibe mu bwami bwa Ale Burundi. Yes, murabibona rero ko tutabarandiriye, murabibona koko kuri ekra za Ale Burundi, murabona turafise abasore babiri gusa, sinzi kara abasore, sinzi kara abapapa. Guys, bari ngaho kugira ngo baze kutwibwira, barasaba ko ari abapapa gusa tubabwiye ngo n'abasore baratubabarira. Rero reka tutabarandiriye tubasabe bace babanza batwidondore, batubwira amazina yabo naho baje bava. Murahawe ikaze bene wacu. Merci beaucoup. Ego. So je ku mazina nitwa Big Simba, King of First Mwanglao, Levlao Voice Special. Ego. Asante. Nk'abasanzwe ndi muririmbyi, natanguye muri 2019. Ego. Niho umuziki nawutanguye. Kera. Niso ntibizi none umuziki turaguma nyene ndapambana n'ubu ndacyapambana, urabona yuko nyene novuga ngo alhamdulillah, urabona ko ibintu biguma ukiri kumwa kugenda uhera, ndabona avantage iraboneka. Ego. Abana nshoboye kuzana n'umugenzi wanje, tusanzwe turi muri nk'ikundi imwe, tubatse ikundi yitwa Pambana Big Music. Yes. Twa dufise nk'ururirimbo no gwita rushasha twakoranye nawe. Ubwo ruririmbo rero gwitwa Oya Sinemera. Oya Sinemera. Rukaba rwamaze gushika kuri YouTube. Channel yacu ushobora kuba wanditse Big Simba. Big Simba tu, ivyo byonyene biratosha, ushobora kubona cyangwa wanditse Big Simba songe Oya Sinemera. Yes. Urashobora kuba muturonka neza. Amarika nshobore guhana mugenzi wanje nawe gatoya cyane, gatoya imbere ukatwibwira. Oya tubwiye indirimbo mwakoze yitwa Oya Sinemera. Why utemera? Ni giko temera? Ivyo ntemera byavyo ni byinshi. Kuko ajya no kuvuga ko strategy z'ugo ruririmbo no kuvuga narimvye biri umudemutsi bamanya sinemera kushobora kunsiga. Oya sinemera ugenda ukansiga. Oya sinemera kunsiga jenyene go no babara no shavura uziko ngukunda. Urumva rero ibyo bintu neko ndavuga bisa n'ibyo. Ego. Oya ntiwemera. Ntabwo nemera. Uwo mutemu none byarangiye agusize cyane muracari. Numva ko nabyase nyene, bavuze ati hamwe ugenda afata impuzu. Tuguma wafashe. N'ubu mwana ati aracari ngaho. Yaranase umwana nyene ndamufise. Kabisa. Twibandaniriza hariya kwa Rastaman, ndamubona hariya tidondore. ewe Burundi baraguteza icyo bimani gucira icanzo kandi uwo kwanse ntakubuza kurambaho ya man. Yes, Dr. Kawe amazina asanzwe nitwa Murindagabo Jean Dotier. Natanguye ibintu by'umuziki kera, gusa hari amazingiranye n'abakure kugira ushike aho wegera ikibuga cyagutse itere nziza y'uwo muziki bikakugora. Kandi aho byagoranye turi ngaho imbere za kamera. Umbure ibyo tutageze ko amashami ashobora kuzonaga kabikora. Ego.
turumva amazina y'abantu basore guys amazina asa mu Burundi kweli kibandaniriza Rasta Kawemba iryo zina urumva ni izina ihamba umenga sinzi ikintu Rasta Kawembe Rasta Maniga Kawembe Maniga ntiribi Rasta Kawembe Maniga ntiribi uragiye kuye Iryo zina tubandanyiriza tubwiza rya Veni wavuze ni Jean Dodier ya Murindangabo Jean Dodier Murindangabo Jean Dodier none Rasta Kawembe ryo wajyaje gute byagenze tagira rishobore kuba ryose ni kuvuga umuntu wese aragira kera hiwe ico gihe hariho umukinyi yitwa Michael Sereng yego hama rero kuyakuye abana muri ko murakina kagapira kirire hariya kamashashi nkuko usanga umwana yita Messi yitavyini yitunze hama rero iryo zina ricari bera nkifata nk'abo bana twakinana hama nje muziki na dread nashize ku mutwe nabo ebana Kawembe ko ryanase reka ibandanye kuri Rasta Kawembe ina cyari kuruko yabasanzwe ndirimba akeshi indirimbo zikundisha Burundi zihimbaza igihugu cy'u Burundi ya amahoro iterambere n'urukundo nkanyarukirayo hip hop ari nk'abagonga twagiye nyine akampera turyohera abakunzi ba Burundi guys no muswabazaniye ino munsi ni shona show twagiye nyine akampera napandisha mzuka je ndakora ibikorwa bikavuga nkayerere n'ibikorwa bya fake ushakureke jewe kuva mvuka nakoze ntaruhuka buryo gitera kuka Imana irahezagira ugeze mu bibazo abagenzi bakagenda uze wizera Imana wirinde gusega wibande kuyisenga Imana irasubiza nkwisaba na makenga kweli guys no munsi babwiye ntimurambike guys no munsi babwiye ko tubafitiye abatumire vraiment binjye murabona ko kuri kamera za Burundi nkuko bisanzwe mubizi vraiment baraberewe cyane mbega kuko twatamwe tubabwira iganiro twavuze ngo n'abasore ngize ko abasore mbe mwamwubatse cyangwa muracara abasore mwese ari kugira kuko ntabadasha so yaba mahasi ego bavuga ngo bakundanye barasa rero birashoboka none ntitwahujwe n'akazi ntituramahasa mu kazi imikinyuranye kimya sawa reka rero icyuri hari atari cyo ndi reka tubigaragaze so ebana jengo nka Gitsimba yashoboye kuvuga amazina yiwe y'abavyeyi reka nagenda murabire ko burya mbona umengo burya ni mukuru wanje naje burya amazina yanje y'abavyeyi nitwa Nsanze Ntwari Ronje hama cyenda cyari umusore ego uretse yuko nyene ntanateganya mu myaka ya vuba kuba no kubakuru kweli kandi bavuze ko oya ntusiga jewe none yaramaze yogiye niho nomwirutse inyuma ariko nkacangira n'igishika cyo kuba no mushyira mu rugo ariko uko yandindiriye yemeye byose urumva rero ati umwe nari muri coffre fort mu mutamenwa amamodo passe wumesha ukusa ku rupanga arimo urumva ubundone ukubise kore babimeze go Big Simba king of first Mwanglao Levlao voice special guys abasore n'ubusi baratwisa ndabarahiye kibandaniriza Big Simba ku kibazo ca mbere nkuko washitse ngaha mu bwami bwa Burundi rero guys mwamaze kumva amazina yabo turi kumwe na Big Simba na Rasta Kawembe uko mwabyumvise so tubandanye ikibazo ca mbere ni mbega Big Simba twahera kuri wewe ibintu by'umuziki oba wabijemo gute iyo idea yagufashe ryari byagenze gute so asante ngo ni kuvuga yuko ibi bintu by'umuziki icyambere cya kwanza I can say is gift ni impano kubera ko ni ibintu umuntu avukana so ni kuvuga jewe maze gukura ni ikintu cya mbere niyumvamo mu mutwe narakunda sana indirimbo kuyumvira ikiravuga ahubwo se tutibagiwe nuko je nashobora kuva no muhira batafise iyo tarifa cyangwa iyo habari agenda kurara ahantu bo bahari radio muhira ipfuye cyangwa gahera amabeteri sinarara mu rugo ego kuko narakunda radio sana kumviriza indirimbo
kandi nkazumva ko zinzamo no kuvuga bikuma binzamo maka numva nyene majije kugera nyene mu bigero uruzi tutavuze imyaka none amaze nifuza ko anosora uririmbo mbura uburyo nishi gose kuko nk'ubu nshobora kubwira ko natanguye 2019 ariko gahunda yanjye nari gutangura nko muri 2014 gutyo uburyo rero man ni so nagerageza kwegera abantu baba bamaze gukora umuziki bakavuga ati heba umuziki usaba inoti n'uburyo abura ariko sinubwo buryo ni muncire ku mandi kuntu byogenda so ya peti yangu we kora ubanze urondera inoti ebana jewe ndabikira hagakori ntanavuga ati rero reka sha bijya rero akanyoni katagutse nikamenya niyo betse ayi none arabanje ndaza nyene muri 2018 hano Bujumbura ndapowesha nyene ndasoma strategy ndaraba kuntu abandi ariko barabikora ibana ariko uburyo bukaguma ari noma cyane ndavuga ati reka mbanze mfate kuvere gatoya ndagenda iyo Dar es Salaam ndabanza ndicarayo ndabanza ndashugurika n'ubuzi bugiye butandukanye nk'ibintu byo gukora mu ma studio ajya atanga imiziki niho rero naje ucyumviro cyagumye kinzamo nyene haragira naho binyanyira uburyo ngumanye naho ndi hose nguma ndirimba nyene hisi yazipanda avuga ati reka ntabwo byoherera niho rero nagiye gutembera ku studio ndababaza ikora umuziki ndababaza nenga biri gute jewe ndi n'igihe kinini nimvamo impano ariko gusa ndifitiye amakenga ko ntari yumva ijwi ryanjye so no kuvuga rero baci bavuga ati wowe ukuntu bimeze ngaha kuntu dukora ukunuku wewe ni wipange uzoze tugukorera ingoma ubwo buryo tuvuge nimba wumva bushoboka nta ngorane naje ndavuga ati ko bwa umeze kose nta ngorane ntigezwa kuza jewe naciye nza maje ku naripanze ncandaza noneho umuziki wanje ndawukora mbere mbona ntibinangoye baravuga ati yebana big up sana kabisa kuko twari twiteza abantu bakora umuziki bwa mbere bigorana wese iko bigenze ndabona impano ni yawe komereza aho nyene ubwo rero niko muziki wanje wa mbere naho tangure Dar es Salaam mbere ni wa kabiri nyeka no wa gatatu no wa kane no wa gatanu ya muziki myinshi mbere nyene ndatibandunguruza ngenda hiyo za Zanzibar naho ndakorerayo nyene muziki so y'abantu ubuzima bugenda nkuko nyene byo bonde niho mwayo meza aheze navuze teka ngende Burundi naho turabe ko akazi kanje k'umuziki no gashimika ko na cyane bifatanije n'abavukanyi bene wacu nk'abantu hiyo mu Burundi nkora umuziki ndundi abantu turabe ko noneho support irashobora kuba yoboneka cyane nkaronka ugushirikirana n'abandi baririmbyi bagenzanje kuko ino mu mahanga gumari mu mahanga bikorwa byanye ntako ndabikorera mu gihugu cyane cy'amavuko ndabona ko hari byinshi mba ndiko ndahomba nicyo cyatumye rero ncambayo yo narindi nkaza ashema kwicara no mu Burundi nkakora imiziki ariko ururimbo twashobe kuzana ngaha naru twarukoreye ngaha mu Burundi nyine aho nshikiye yari umugenzi kuvana kera kandi uretse ko tuva no mu komini imwe zone nizo zitandukanye kuvuga naciye nza nyene ndamurondera amubwira ati buriya rero ndafise icyumviro cy'ingoma avuga ati kimeze gute kiranoze tego ntabwo ari amasigara cyicara ati reka ibyo narabirenganye leta turajya ku buryo nyene turandika usuri izina cyo tuyijyana mu studio turayikora yebana cyane ku ruhande rwacu twumva ingoma iri fiti nta ukayitiyo ya niko bimeze rero haka kugeza uyu munsi umuziki nyene turiko turawukora kandi bana harimo inzira n'indende ziragoye ariko ko bigenda kose ni ibintu biturimo ni ibintu tuyemeje bana I will never give up. Yes turumva urugendo rwawe rw'indirimbo ko ari rurerure sana gose mbega indirimbo ya mbere wiyumviye waratubwiye ko wiyumviye kuja muri studio ugiye gukora indirimbo ya mbere mbega umunsi wa mbere uja muri studio ni yahe ntambamye wa mbere wahuye nayo umunsi winjira muri studio so intambamye nshobora kuba nahuye nayo nabwo yobura aribwo bwa mbere ko biri kose ariko gusa nkuko nabivuze nyene alhamdulillah ntabwo byabaye ibintu byo gusarisha kuko nagiye kabisa indirimbo yanashije mu mutwe yanashije kabisa ngenda ndi ready ahubwo rero ikintu cyabanje kugorana nuko numva kujya ku indirimbo iri kiraza mu mutwe
bamaze kunkorera beat numva umengo bigenda guhushanya jewe nagomba kujya nyine indirimbo iri abariko na beat iza burya numva umengo harimo uruhushanya bana turagorana nyene n'umuproducer je ko indirimbo ndayikeneye suko jewe iyo beat iri kurankorera si bana burya bisaba ko hamagara n'uwundi mugenzi waraza ati imviriza none iyi ndirimbo so yari indirimbo ivuga ngo wa munsi umbwira ko nkunda wa munsi umbwira ko nkunda nabonye impinduka muri jewe umurukundo nkananirwa kwinyagaza ivyo nkorera birandengera n'umurengera oh mama ni so iyo ndirimbo rero no kuvuga niyo yabaye ya mbere kandi nukuva bamaze kuza rero aravuga ati bro wowe rero ati nkuko uwaje ngaha nibaza ko waje twizeye indira tugukorera ururirimbo turuheze beat tuyiheze uririmbo kumva bitagenda uratubwira dupange beat bishaje so ndatuza nyene barakora beat baravuga ati ririmba twumve ko bijana bica nyene nace urumva ko niho nagiye kumenyera yuko bisaba yuko ivy'ukuntu umunwa wawe usawundi cyane uko wumva mwose iyo sound beat hari ukuntu nawe ugomba kuba wotuyikurikiza ukareka ivyo wiyumvira avuga kurikira beat niko rero ivyo bintu nivyo jangoye ariko Imana irafasha nyene nditaho beat njana nayo mpaka ururimbo ndarumara nk'iminota 40 narimbaye ijoro ririmbo nizo mbogamizi twahuye nazo kabisa mu muziki mu ntango nta bindi ndumva ari hatari kabisa. Twagiye kuri Rasta hariya anye Rasta mbere wowe ufise indirimbo zingahe ziri kuri rubuga rwa YouTube? Indirimbo ni nyinshi ni nyinshi aho ubona bitangiye kera batangiye kera yumva sinziwe ko nkumbura uwo muntu wo namuzi ari umugabo bita Nzinzi wa Nzinzi yaririmbye indirimbo bavuga ngo bwira mu bantu genda kwihanije upfu indirimbo ndayoka nkiri umwana kabisa indirimbo ni ya zamani jenera hano naba nta nubwo naba ku mugwa mukuru w'intara yaje naba mu ikomine hama nkumva irekore n'ahandi umuziki nyene ugasanga sinfise n'umuntu nubwira ko numva hari indirimbo nuririmba ibintu bindimwe sinashobora kugira umuntu ndabibwira kaba iyo nantawuze wase ngo nikango nibiki oya amara byarashitse igihe kimwe abaye jene twagendana ico gihe haraba mu bimenya amacambwe ati rero dukora ikundi reba niyo n'impano dukora ikundi amara tuyagiye mu yo studio y'uwo mugabo bita Nzinzi ikintu cyankoze ko ni kimwe bagiye kuririmba refe abahungu twari kumwe bose yabananiye mugaje ngiye ko gusatabye yanyeretse urutoki nko ubwo rutoki nibwo rwankoze ko rutuma n'uno munsi numva kubiheba bingora kambwiye ati we kawe mbisubiramwo ubwa mbere urana kuri mic ukishika ko bwa mbere basi umurimbyi azokubwira ngo atabizi gutaya abagore kambwiye ati ya kwanza punguza mbwira ati ebana kawe mbe ibi bintu ni vyawe ico gihe ndibuka hari kure sinaba hafi y'intara basi naba mu komine kwiyunguruza mani hariye twagenda n'amaguru amasaha nk'abiri amasaha nk'abiri iyo noti nayo kuyironka byari ikibazo ariko ico gihe kubera abantu twari kumwe hariho bamwe bari batangiye kubibona nyene tujana mu marepetition nyene nyene tuhunga abantu batubwira ati none ibintu badukanya abajama nibiki tangiye kunywa itabi abijyaje se ngahiwa kandi byakweri ebana ako kantu abagafata nibo kubukagwa neza mugabo si ibintu byanje oya sange nankoro utisha ko rimwe yo kumviritse ubwira uhereza no vibe oya oya byarakunaniye byarananiye gusa umunsi umwe narabikoze haba numva nuko bimeze bavuga navuye niruka hariho n'abambaza Rasta none ufise amadrede ibiki Rasta mani none gute bavuga ati oya jewe
nyene mbona Yego. uburasta saha inyuma mubona Uburasta si dread. haba yarahi inyuma hoho basi barasta abo bari benshi hariho n'abicanyi bambara iyi ntuzenga Dread. iyi mask y'umubiri bakigira barasa kandi arabicanyi je rero si uburyo nabahaye mu mana Ego kabisa. hama ugo rugendo rwarabandanije urumva ko mvuye muri studio kwa Nzinzi birashika ndunguruza ndava aho hantu yakorera ndaza ku Gasaka injizi ku Gasaka sinzi wahi kufika Ndahumva. urahumva gusa Ego. nahuriye n'umuntu bita Saidi Braza Ego. atanshaka kunshira mu ntuze muri rebo yiwe yitwa Rocky ku Gasaka ariko kubera ubuzima n'ivyari vyanzanye numva vyari kubiri n'umuziki ndavuga ati reka ngende bukebuke Ego. ariko ntivyakunze impano yagumye impatira ndaguma canja muri Victory Media ngozi barabizi cyane niho nakorera urwo ruririmbo ruvuga ku gihugu nzoguhaya ndaguhayagize Burundi mana yatatse ikatugabira abarundi gihugu ciza c'Uburundi umutima wa Afrika yama batabona ko ikirezi kera kandi bacambaye nawe muri Afrika ibiyaga n'inzuzi zitemba imisozi nyizigutatse Burundi n'utumba tw'inyoni nka musongati ikivugo n'ubumwe bikorwa amajambere ukiri inyuma Burundi iterambere umwasazi kangura sange imbuyi ngonera mu iterambere Burundi atakikubona aho ugeze guys baranyuze ngana n'indirimbo vuyo ndayimenye kwendo Fabio guys turabemereye ko tuza kubaheza ama link yabo bose mu cyumba kuri YouTube zabo baba following kabisa murumva ko bafise indirimbo ntabwo sihimbaza igihugu cy'u Burundi indirimbo z'igihugu guys twigira kwa Big Simba hariya anyu mbegwa Big Simba ukija muri studio umunsi wa mbere byagenze gute nawe so ndashobora kuvuga yuko nkuko nabivuze ati nta byagoranye cyane birenze ariko ebana premiere jour lazima uhure nibisanga yego jewe naragiye umunsi wa mbere ngenda jewe naragiye ndajana hisiya zanje melody zanje ukuntu nari nazipanze yego baravuga ati nta ngorane turirimbire twumve ndaririmba producer atangura guconga beat nkuko rero yari karaconga beat burya yatangura guconga je nkumva umengo ebana nta naho bizagurira na yandirimbo yanje yaconga mbwira ati bro ariko naho uri kurabiga ibyo bintu mbona bikuvunira ubusa ntaho bizagushika ngo bihure n'indirimbo yanje ati none ririmba twumve nkasubira nkaririmba ati bro imelody ni yinyene umuhungu nkaguma mparira aravuga ati rero mpaka birashika naho ahamagara mugenzi we avuga ati nimuze dufashanyu ufashe kunyumviriza rabda wenda amatwi yanje ntabwo yo bari karakora neza mugenzi wiwe arajaho ku beat arambwira ati ririmba ndaririmba araconga beat yego amagiye guconga beat no kuvuga jewe aravuga ati ririmba rero nubundi kandi ubanze ushobore gutembeye ku beat tumaze guconga ariko muri jewe nce niyumvisha yuko uko ijwi ryanjye rigenda na beat ahubwo beat atari ishobora kumfata ahubwo ari je nshobora gufata beat ivyo bintu rero nagiye kuvyiyumvira ebana namaze gusumbuwana nyene mvuga ati none jewe nkubu ebana nugusubira inyuma rero kuko jewe ndumva beat ntikirahura n'indirimbo yanje yego ahubwo rero jewe sinzi uko aba producer nkeka bagira abanyigireko icyo kintu cyaranjemo cyane
ariko mu nyuma rero baravuga ati none bro bigenda gute none ca ndavuga ati rero ukuntu ko bigenda koze sindi busohoke ngaha ntaririmbye naye amahigwe ndayarose imyaka irenga ingahe 6 iheze je nifuza kuba nakora ururimbo nkiyumva mwijwe haba nahashitse jewe imva ndiko TV ndiko ndakora umheme ngo ndonye ukuntu kwinjira mu studio narifuza cyane uko no kwinjiramo gusa nkaca nsohoka ndahabonye habakore biba bigoye burya no kuvuga nje niyumvishamo yuko kuri konsoke ntaririmbye ahubwo jewe ngomba gufata iyo beat ukuntu imeze nkatuma mpindura ntuzenya melody y'indirimbo yego niko je nabikoze so for example nkuko basi baba bafise imyumvire dushobora kuvuga ko je niko ndaririmba ikirundi niko ndirimba ikirundi nabikirundi ntacyo bumva niyumvire yuko ebana bashobora kuba bateko baranyumva ukaba baconze beat uko bavyumva ncaravuga ati ha rero burya reka je ngombe njyane ni beat yabo bice bisaba yuko hari ibintu bimwe bimwe ngenda mpinduramo muri melody biza bihura irifo ko njana niyo beat beat rero nca ndayifata njana nayo ndatembera nayo ururimbo rwakogwa mpaka rurahera ururimbo numva rumeze neza ururimbo nigo guru nakoze nahereye ko nugwikirundi ariko kati naracanze n'igiswahili n'ururimbo reka nce kumayange gusa ruvuga ngo ururimbo nukuvuga ni hatari nyene urazi yuko ivyambere nyene je novuga yuko gusa je novuga respect kuri jewe kuko naho gayivyiwe ariko ndazi ururimbo ruhagaze yego kuko je ndavye igisimamiye we nagisimamiye mva nagisimamiye tena najikubali sana mzee wangu mimi wangu mtamu sana bana mimi wangu mtamu sana hata kama nukuvuga ururimbo rwanye naho goba je numva rusound neza ruvuga ngo wa musi umbwira kunkunda nabonye impinduka muri jewe umurukundo nkananirwa kwinyagaza ivyo unkorera n'umurengera birandengera oh mama yeah nukuvuga rero ururimbo maje kurukora igikurikira ruririmbo narakoze kandi aho narindi gwarabaye hit kabisa rurahitinga mbere hamwe baza bararujyana n'umuntu uzenya habaye nk'ama mariage ahantu barujyana kabisa bakaruvuza ndavuga ati sha buriya bya bintu rero byaje biriko biraza ni naho nakuye ingufu nyuma kidogo nyine nta n'ukwezi kwaheze nca ndarondera uburyo n'ubundi nca ndakubita iyindi ngoma iyo ngoma yoyo nyene ebana ibintu ntibyagiye kugenda neza kweri ntabwo byagenze neza kubera maje kuyikora iyo ngoma ntabwo nari bwabushire ku rubuga mbere nta nubwo bwuguruze YouTube oya iyo ngoma rero baciye bani phone bace barayinyiba nukuvuga navuye muri studio urimba bamaze kurumpa haheze nk'indwi phone bace barayinyiba bamaze kunyiba rero iyo phone niyo gwari rurimo nca mba rero ndi umuntu namaze kugera kure nari aho nari Dar es Salaam nca mba namaze kugera he Zanzibar maje kuba nageze Zanzibar nukuvuga ko nagerageje guca telefona ati murandabire gwa ruririmbo ngaho muruntumire avuga ati burya rero mashine yaragoranye biba dusa n'abashusha windo maze rero kugenda gutyo ururirimbo ruba ruragiye nkuko nyene rurampoteya ndiyumvira kurusubiramo ariko biba nyene ibintu byo kuvuga ati reka ivyagiye reka ndabihebe nk'ivyagiye bisubire mu bindi bishasha yego niho nakuye rero inguvu ndakomeza ndakora kugeza naho nk'uyu munsi nisanga mu ndirimbo nka 29 canke 30 n'izindi ya niko byagenze kweri urugendo rw'umuziki ni rurerure cyane ego kabisa twegereza ku musozo w'ikiganiro twasaba kubaza mbewe umaze kwinjira muri music benshi arigi bavuga ati je kino higiyemo kubera fise imbono yiwanje ari umuntu mvuga ati ndabirako mbewe mu muziki niwe muririmbyi urabirako ukunda ya so je nibaza yuko aho ntabwo tuwerinda kugenda kure yego kuko ndibaza yuko nuwo bapinga burya bavuga ngo mu kirundi ngo nuwankuru kwava remera ko gwiruka yego so nukuvuga rero jewe icyonzi cyo mfise cy'ubushobozi ikitegererezo dufise nko mu muziki turabirako jewe nko bwanye nko ku ruhande urumva abantu bafise imyumvire itandukanye bro yego ya ntabwo no cyanda bahatira ku bindi ngo bose nuko ariko nka jewe
icyitegererezo canje muri music ndundi ni Big Fizzo. Big Fizzo. Big Fizzo. Mwe nk'ubu Big Fizzo. Ngo ni bara ngo nimba ari bandara ndemu baradandemu. So Guys, rumva nk'akantu Ndugwe manu ujya. Yararura. baranavuze ngo ni ntuze ngo mugani. Yeah. Rero kuvuga je ako kantu muranda kiyumvira nimba ari twokoresha bandara ndemu. Baradande. Guys, Big Fizzo uri hose ngukosoye bano. Bakoze no mu. So nukuvuga reka ndakubwira nk'akantu ndakazi je. Mu Giswahili ndazi yuko bandra ni icyo twakwitwira iraro. Ego. Yo je nshobora kuvuga ni kwiyumvira yo bari bandra demu iraro ry'abademu. Urazumva uruhongore rw'abademu bandra demu. Ego. Cyane baradandemu sinzi. Guys, turasabye kuri kiganiro mu partage gisikire Big Fizzo aze adukosore hano ahantu kweri Big Simba araganiye kumenya ngo bararandera. Nene Big Simba nk'ubu uwaguha amahirwe yo kubona na Big Fizzo vis-a-vis nico ikintu cyambere cyo musaba bwa mbere. Jewe icyambere je no musaba tutagiye kure. Ego. No musaba kwanza kumpa support mu bikorwa ndimo. Kunyemera iyo support kaboneka. Ego. Ikindi no musaba ni collab. Ego. Collab. Aririmbana na bandara demu. Ego. Guys. Tarabwiye ko kuri ugambwa ari Burundi kabisa sama twabazaniye vibe bumeze kabisa. Twigira kwa Rasta kugira ngo ushobore kwa twarangiza ikiganiro nawe atubwire nk'umuririmbyi avuga ati Jeffrey muno muririmbyi ndamukunda ni icyitegererezo canje kabisa. Twegeza kurangiza ikiganiro Rasta nuwaye muririmbyi wo ukunda mu Burundi ayi icyitegererezo cawe. Mu Burundi bamwita Nimbona Jean Pierre. Nimbona Jean Pierre. Jean Pierre. Kidumu alias Kidumu kibido kibuganizo. Barabara yao. Ego. Alias Padiri man. Ariko arafise na muto yiwe bita Big Fizzo. Mugani Desire. Yanawe yubaho abantu bakoze ibintu bikomeye cyane. Ego. Nibaza ko ni nkingi zikomeje umuziki ngaha mu Burundi. Ego. Abantu bakomeye cyane naho hari gutindero bakashaka kubaja kubavuga nabi ariko bajya abantu nabo kubaha nabo kubaha gusa sinagarukiye aho hariho n'abandi bo mu bindi bihugu umuntu aba yaragiye akunda. Ego. Nko kwisi tubwire umwe basi kwisi umuririmbyi wanje atazokwigera ava mu buzima ni Lucky Dube. Ego. Yeah. Nindi Lucky Dube. Ubu bihe byose. Ego. Daima. Ego. Twegereza rero turangiza ikiganiro cacu. Ikibazo cyanyuma twagomba kubabaza mbega mwatubwiye ko muri timu imwe mbe mwatubwiye timu yanyu yitwa gute? So ni timu nashoboye kuba no Clear. Mu gihe nari maze guhura n'uyu mvuye mu mahanga narindi. Ego. Haba rero n'umuntu nabonye ndamukunda cyane bivanye n'ukuntu n'igihe namaze ndamwumva mu muziki nkaba ngarutse sanga ataracika intege akiri mu muziki kandi abyifashemo neza. Hariho ikuntu naciye ndabyiyumvamo. Ndavuga ati uko bigenda kose uyu dushobora kuba na cyane ko tuva mu ntara imwe mu komini imwe. Ndipfuje yuko dufatanye ingwano y'umuziki urugamba rw'umuziki turimo turukomeze mpaka twibone ku yindi ntambwe. Ariho naciye mvuga ati rero nukuvuga ko dushobora dupambane. Yego. Kandi tugere kure twifashishije iyi nembo cyangwa icyo dushobora kwitwa iyi logo Pambana Big Music. Nukuvuga rero naho ibintu byo amahirwe yo tuzira tukaronka studio tushobora kwitwa Pambana Big Music. Pambana Big Music. Pambana Big Music. Beno niryo zina ryaje gute wagyumviye gute Pambana Big Music? So nukuvuga umva kari umutana. Ariko se buri je nabona Big Music. None erega arakubwira iryo zina ryavuye. Ego. Kandi barafise insiguro. Ego. Basi Pambana. Nivuga nyene ebana hangana canke igirishaka canke ishira mu inguvu.
ubwire aho ugera mu ico kintu Ego. Pambana Big Music yiga burya kukwitwaza sinazanye ibuye none wumva kabivuze nanjye rimwe rimwe harya gaswahili kangwa mu gutwi ugasuga ntigaciye mu kundi ngo gahinguke hariho uruzitiro nagataye ngo shaka kazi ko uravuze ati je nagiye Pambana arayumva ndayisigutiye iyo ndayumva shaka neza cyane ni ukuvuga rero nk'uko abivuze ntacyo nohindurako ko ntabwo namuvugurutse hama rero Big Music uravyumva navyo Pambana Big Music yani shira mwishaka mu umuziki munini umuziki Big Music Big ni munini Big ni kintu kinini Big ni nko kwa Rasta man chaje ego niko natambukana na ndabona tano abandi babodyguard koronde auri kwije gusa ni hahandi nyene dushobora kubona turengeye nkavuga ati fati uwo muntu mbe ndiruka jewe urabona nta birenze kuri jewe ego ya rero niho yo Pambana Big Music yavuye mu kuvuga yuko tabona yuko kandi kugira dushike ku ntego twiyumvira bisaba gupambana nyene kugwana ya kushiramo inguvu cyo ituma navuze ngo guca ingumu yarya inguvu gupambana ko none gupambana hano byo kukumbagara hasi gupambana pambana kose si ngumu gukoresha ubwenge na ya mpano yacu none ntabyo uravyumva none niko biba bimeze rero naho izina ryavuye Pambana Big Music ndifuza ko kandi turifuza ko rikura kabisa rikagenda kure neza cyane nkuko nabivuze yuko naho byoshika tukaronka studio izina niryo nyene Pambana Big Music ego ya muri make byamaze kujya no ku mpuzu tuba twambaye rimwe na rimwe rero twiteye amazi tukitera myambarire akarato dushobora kuba twambara Pambana Big Music ego ya turabona kabisa no ntaso mubaye muraberewe cyane gose ba guys murababona kuri kamera za Al Burundi murabona kara basore vraiment bambaye neza kabisa bari babyiteguriye barashopinga murabibona Pambana Big Music twigira rero twegereza ku musozo w'ikiganiro kugira ngo rishobore kuba tworangiza guys Big Simba akajambo kamushobora kubwira abakunzi b'u Burundi kugira turangize ikiganiro so akajambo naka nukuvuga icyambere ndahamagarira abarundi gukunda ibikorwa ego turetse n'ibikorwa music gukunda ibikorwa byose bikorerwa mu Burundi bikorwa n'abarundi ego ico kizotuma twigerera kuri yambona kazoza ya 2040 ego cyanye 2040 kuko 2040 burya hariho n'abantu baba bisaziye nk'ivyo by'ibifaransa utababwiye cyanye bataraca ku mashure ego mugabo rero kawaida ni muri 2040 ego nicyo rero gituma dushobora kuba twogera kwiyo mbona kazoza gukunda ibyacu nk'abarundi gukunda igihugu cyacu nk'abarundi kuko bavuga yuko gito gitabwe wabo ego neza cyane uko se ubu bibona uko bimeze nimba umuziki w'abarundi tukunze nka twebwe nyine ubwacu abarundi ariko sha ndashobora kuvuga I can say alhamdulillah ndashobora kuvuga kabisa yana ndashima Imana kabisa Imana ishimwe kubera uribuka muri ya myaka Bface ya heba kavanurwa mu hasi none mwebwe mutubwire ko kapitali ya Bujumbura yabaye kapitali ya Dar es Salaam ko twumva ngo Wasafi urumva ko Wasafi yarazimye nuko ndashimira abarinzi b'u Burundi bari ku TV turi ku TV na jewe ndi nahishe iki Big Simba yari yibagiwe turi ku TV ego kubera ko kweri kabisa zya ndirimbo Bface yaririmbye zarageze icyo zikora ku barundi aravuga ati nimukunda ibyacu indirimbo zacu nk'abarundi kuko nimba hari icyo bakibura muri music mutubwire twongeze mugabo mureke kudusarisha twumva aho duciye Wasafi indirimbo za ba Diamond Harmonize arizo zari zatawaye kapitale ya Bujumbura ego no kuvuga rero twebwe ubu turashima kabisa intambwe umuziki uriko ntabwo twavuga ngo bimeze nabi umuziki w'Uburundi uri n'impagararo ahubwo dusaba abarundi kukomeza bawukunda ku buryo tubona nimba ari ama subscribe nimba ari ibintu byose ukuntu tubone kuntu ingufu z'abadukurikirana zisumbi abo hagati mu gihugu basumba abo hanze ego nico gituma rero burinzi ubona utetse inkono ukabona abawe base kwijya kitanguye kuribwaho nabo hanze ego buriya ntiworeka kwibaza byinshi
kabisa rero ikintu nobwira abakunzi b'umuziki ndundi yego Imana ibahezagire kabisa hama nibaze ko ubu noneho ibintu bigiye guhagarara neza twamaze kuhishikira na bogari wanje Rastaman tugiye kugorora ivyagoramye yego ariko bitavuze ko tugiye gukosora abadukuriye ahubwo bazobikerekezo cacu tugiye kuba grille de correction twebwe nukuvuga ngo ntabwo tuzigera dutindero ku badukuriye yego hari habo usanga mani batindera ugasanga ariko araza umuntu nje sino kwita umuntu wo hasi kuko imyaka imamaze mpambana ni myinshi gusa kujya hejuru cyane guhitinga ni ibintu nk'Imana ikora ariko ndavyiteze mu mwanya mutoya rero no kuvuga yuko hari umuntu usanga atanga umuziki ejo ugaca wumva akoze hip hop yerekeza kuri Bface basa TV ba Big Fizzo ngo ariko arabaponda ariko mu kirundi bavyitwa kunyara mu ruzi neza cha kunyara mu kiyaga kabisa ya ama rero no kuvuga ndashimiye cyane abakunzi ba Are Burundi ya sorry kuko urazi turabashitsi ariko gusa biranatangaje kuba nibagiwe kandi ari citiranwa cy'u Burundi abujya gusa kidogo nari mvuze Ere Burundi kabisa ariko gusa turabashimiye cyane kabisa kandi turabahamirije gukomeza bakurikirana Are Burundi na cyane cyane yuko ikora ibiganiro byiza cyane kandi ikorera ahantu hameze neza bro jewe ndatangaye cyane kwisanga hano hantu na hantu hameze neza kabisa harakayaga gakwiye mbere nta difference hari no kuri Tanganyika na hantu heza cyane gose kabisa Chewe nifuza kuzohagaruka mbere karibu cyane ko batahazi guys aha turi mwa kino kibanza mubona hatagase nkuko turi kumutanga aho benshi bazi kuri portail kwa Metre Muvayoja hari jaride ya bien sana akayaga keza kabisa guys niho mubona aya masana amatuma yakaka nkuko nta handi muzobisanga atari kwa Metre Muvayoja ngaha kumutanga mwese murahawe ikaze rero ga hari nakabare guys kameze neza baguhereza ama service yose wifuza inyama yaho nayo guys nitwe babwira mutabibona muzoze mwisikire mwirabiri kabisa reka tubashimire cyane turawushimiye ariko kidogo na ndaha uyu Rastaman Bogari nawe agire icyabwiye abakunzi ba Are Burundi so hama uvuze icyo bitwa inyama mvuga ati none ko tudasanze nako watuzaniye basi nakabushete none izo nyama nyene twemezwa n'ikiko zihari guys ngazira ndabagara server guys ziruziye ngaha ayo bacahazi mutoze mwirabira inyama ni reka nitubanya akazi no kurya uri umuntu ajya uko yakoze ya reka ndabahereze Rastaman nawe abwira abakunzi ba Are Burundi ya man reka mbanze shimira ino TV yatwakiriye cyane kandi Imana aho sawa mpamagarire abandi bantu benshi baze kuyikurikirana cyane baraba ibiganiro byiza bashikiriza abatumiri bazanira ibintu bibandanye bakorera ego bagume banezerwa hama n'iryo tembe ry'umuziki ribeho kubera aya macano nyene ahari no gufashanya hama reka ndabemere ndabasabe kudutiza ugutwi hama tubahe icyo dufise kabisa hama tubahe icyo dufise hariho abatari benshi cyane nkumbure baba baraciye ku mayange ibyakoze muga hariho n'ibindi bigikorwa ubu turi mu gisagara cya Bujumbura abazi iyo twavuye mushobora kumva ibirometero twagenze ya big up sana turabashimiye turabashimiye cyane gose twabanye neza nk'abashobora kutwumva twamaze gushika hano bakaba baza ahantu tuba baravuga ati buriya sha akadapfuye karakura gato karakura gabanya intebwe wewe kora neza cyane ntutsike inkokora kabisa guys abakunzi ba Are Burundi turabashimiye cyane gose nkuko twabibabwiye twari kumwe na Rasta Kawemba na Big Simba nkuko mubibona hama kuri mikro ya mbere mwari kumwe na Wagaramento wa musore wanyu musanzwe muzi muri byinshi yari anye hama reka twashimiye cyane twakoranye neza twizere ko nitwabatuma ko ikindi gihe muzotwitaba
kubitaba ni ibintu biri isaba kubera yuko ngaha dukoranye neza kandi turishimiye cyane gushika muri iyi TV kabisa live TV kora neza cyane gose muraduha ikiganiro muraduha vibe muri make ni ibintu kabisa ibana kwanza respect kuri mwebwe kabisa murakoze cyane kuko ntwari z'Uburundi